Yesu ashimwe. Ndashimiye Imana cyane yaduhaye umu docteur atuvura atama frais de consultation dusabye. Nihabwe icubahiro cinshi. Ishishikare kumuha amavuta arubaha abantu ntatoranya ntatondeka kubwiza canke kubuto. Imana iguhe umugisha. Imana izoguhereza giza. Imana zigushitse kure. Hari byinshi je yambwiye kuri uyu musabyi wayo. Vuga ivyi wawe ivyi wanje ubireke. Shika hano. Twaje kuyora. Amen. Yes, abaje kuyora. Haleluya. Komera Imana amashi menshi cyane. Imana tuyongera amashi menshi cyane. Hariho wa mutama yaje hanazaranye na madame wiwe. Wa undi yaje adatambuka bamuzanye bamuteruye ageze nga. Mutama kwera yaravuye kwa muganga arishe facture nyinshi agera hajya umugore wiwe bamwinziza hariya turamuzana hano turakubita abazibo turamusengera acarakira. Mutama rero aravuga ni amafaranga narisha ahantu byanse kwakira hano hoho baransaba yangana gute. Yararindiye ko tumuhereza facture y'amafaranga. Turamubwira nti Mutama aha rero turahejeje mutahe Imana yakoze igitangaza ngo tugende. Avuga ni ego nitugende nti nta mafaranga ni nta na 10 Imana yabakijije hano dusengera abantu ku buntu. Komera Imana amashi menshi cyane gose. Haleluya. Ushobora kugenda ugasanga hano wadepanshije amamiliyoni ku ngwara ariko ugeze muri repentance Imana ikagukiza ku buntu. Twongera Imana ya repentance amashi menshi.